Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Bavukanyi, uyu munsi dukoraniye hamwe ngo dusabire abarwayi bacu, kandi natwebwe dukomeye twisabire. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ubuzima bwacu ari urugendo, kandi urugendo rurimo ibigeragezo n'intambara, ibigeragezo by'indwara, ibigeragezo by'intambara zo mu mutima no ku mubiri, ibigeragezo byinshi aribyo twaje kwereka Yesu kugira ngo bimwe abitorere inyishu, ibindi navyo abidukize. Ariko kandi ijambo ry'Imana riratwereka ukuntu Kristo ari umukiza wacu, akiza abarwayi, mbere gushika naho azura abapfuye. Mwumvise ko mu nkuru nziza yazuye uwo mwana w'umupfakazi. Turazi ko yazuye Lazaro, turazi ko yazuye na Tabita. Yesu arakiza. Mu gisoma cya mbere twumvise ibigwanisho by'Imana. Pawulo Mweranda akatwereka ibyo bigwanisho twokoresha ngo turwane urwo rugamba rwo ngaha ku isi. Urugamba surundi n'urugamba rwa Shetani, ni uwo mwasi w'umukristo, ni uwo mwasi w'ekleziya n'abayo. Yesu rero adutumirira kumwana nawe mu bubasha bwiwe. Mu gihe tumaze gutahura ko ubuzima bwacu burimo ibibazo, indwara, ibyago, ubukene, ukurogwa, ukwabugwa, ukwararazwa n'ibindi, mwoshobora kubandanya urwo rutonde. Mu bimenyerere ibyo byose, si twebwe twovyishoboza twenyene, ntako ijambo ry'Imana rivuga riti tutari kumwe ntacyo twokwishoboza. Ni Yesu abivuga agira ati ni jewe nzira, ukuri n'ubuzima, ni jewe nzira, ukuri n'ubuzima. Utanciyeko ntushika kwa Data, nturonka urukiza. None rero Imana yama iri kumwe natwe, yama iri kumwe natwe ngo dutabare, ngo itabara abayo. Irazi ayo magorwa urimo, irazi ubwo bumuga bwawe, irazi izo ntege nke zawe, zaba iz'umutima canke iz'umubiri. None rero Imana tuyiture, dutabare umwana wayo Yesu Kristo. Nukwama rero twizera ko Imana itwiyereka mu bibazo tuba turimo, nukwama twisenga, nukwama ijambo ryayo ridukomeza, ritumurikira. Niyo mpamvu Pawulo Mweranda abwira abanyefeso ati nimugire umutima rugabo, nimugire umutima rugabo mu Mukama no mu bukomezi bw'ububasha bwiwe. None nanje ndababwire nti bakristo bavukanyi, muri iyi mbuka y'imisa yo gusabira abarwayi, twese tugire umutima rugabo, twese dusenyere ku mugozi umwe w'ukwemera, duheze dusabe Imana idukize izo ndwara. Tugire ukwizera, kwa kwizera izina rya Yesu, kwa kwizera kudatetereza abavukanyi, bigaheza bikaremesha umutima, bikaturuhurira ku mubiri, tugakira indwara. Mu ngorane, mu bibazo, nimwambare ibigwanisho by'Imana ngo mushobore guhangana n'imitego ya Sekibi, mushobore guhangana n'imitego ya Shetani n'abakozi bayo. N'ubu nyine mvuga, usanga hatabuze abakozi ba Shetani bari ngaha, bariko barakugerageza,
bariko barakuyobeza bagusamaza kandi icyakuzanye kugira ngo ucibagire. Erega Shetani nisinzira, ntiryoherwa nuko twokwidegemvya, ntiryoherwa nuko tugamburukira umukama duheza tukamwemera. Nico gituma abatari bake yaba yabashubije inyuma, ikabasubiza mu byo bahakanye, mu byo banse, ikabasubiza mu bapfumu n'ibindi. Kandi umupfumu atari we yaguhaye ubuzima, atari we yaguhaye umwana urwaje, atari we yaguhaye umuvyeyi urwaje, wamuhawe n'Imana. None ni kubera iki tokwitura Imana yacu? Shetani irafise abakozi bayo, kuko Imana ifise abamarayika, na Shetani irafise abamarayika bayo n'abadayimoni bayo. Mbere bari muri twebwe, bagendagenda muri twebwe. Abo badayimoni nta kindi kibazana atari kududurumbanya. None dusabe Imana, dusabe umutima mweranda abe kumwe na twebwe, twibuke icyatuzanye umunsi, twibuke urubanza dufise, ko ari urubanza rwo gukira, ko ari urubanza rwo kubohoka umutima no ku mubiri, ko ari urubanza rwo kwigira ingingo yo kuvavanura n'ibyo byose bisubiza inyuma, binkura ku rukundo rw'Imana n'urwa bene wacu. Nico gituma natwe twokwama tugavye mu mvugo zacu, mu kanwa kacu, mu bwenge bwacu, mu vyiyumviro, ko izina rya Yesu, twiyumvire izina rya Yesu rikiza, twiyumvire izina rya Yesu ritabara. Iyo turivuze duheza tugatsinda, tukanesha, tugahagarara mu kwemera, mu rukundo no mu kwisigira. Muti ibigwanisho by'Imana none nibihe? Ubwa mbere mugumye umutima rugabo, gumye umutima rugabo, uhagararire ubukristo bwawe, uhagararire ibatisimu yawe, hagarara mu kwemera abavukanyi. Reka gusamazwa n'ivyisi, reka gusamazwa n'ingwara. Imana irakuzi, niyo yakuremye, izogukiza. Ingwara mu gifaransa ni experience de la vie, nugira ngo umenyere ubuzima urimwo. Ntiwame wishimiye amagara ufise, yoheva gutera ubwishime ugasanga urihakanye uwakuremye. None rero mwame mugavye, mwame muhagaze mu kwemera n'ukwizera, mwame mugavye. Twame twihakana uwo twihakanye, ntidusubire inyuma. Inyosha mbi za Shetani twame tuvyihakana ku munsi ku munsi. Nimwugume mwibaza mumaze hakajya munsi wibatisimu gusa, canke mugaragaza kwemera gusa ku mwanya ku mwanya. Ihakane inyosha mbi za Shetani, iraca ku babanyi bawe, iraca ku bavukanyi bawe, iraca ku bavyeyi bawe, iraca ku wita abagenzi ba cane. Ugasanga Shetani yabaciyemwo kugira ngo bakudurumbanye, bagukoresha ibitari ivyo, ibitera soni n'ibindi, bagateranya, bagwanka biyago. Hagarara urugabo, wirinde isaku, wirinde kuvuga ibitari ivyo. Mu kanwa kawe hame imvugo ego canke oya, nk'uko Pawulo Miranda abitwigisha. Muri vyose haranira ukwemera kwawe, haranira ukwemera kwawe. Igwanisho ca kabiri, ivyo byose mu guhagararira ukwemera kwawe ubikore mwikwije ukuri, ubutungane n'amahoro. Ntawe utanga ico adafise, ntawe utanga ico adafise. Utagendera mu kuri, utagendera mu butungane, utagendera mu mahoro y'Imana, nuweza ngo biha abandi. Erega ukwemera ni ikigwanisho gihambaye c'umukristu. Umuntu afise ukwemera, si byose bimutera ubwoba, si byose bimutera ubwoba. Abarozi baragukoranira, ufise ukwemera ukabatsinda.
ibigeragezo biragukoranira, ufise ukwemera urabitsinda, n'ibindi n'ibindi. Mwame mwambaye rero iyo nkofero y'ubukiriro y'ukwemera, mwame mufise inkota ya mutima ariryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryose dukura muri Bibiliya rigaruka kuri Yesu Kristo. Mu gitabo c'ubwitonzi ikigabane ca 5 umurongo wa 18 gushika ku wa 20, uwo mwanditsi agira ati, azokwambara ubutungane nk'igikingirizo yikwije ingingo itagira amahinyu nk'ingofero. Umurongo wa 19 ugira uti, aca afata ubweranda nk'inkinzo idatsindwa. Umurongo wa 20, ishavu rikaze arikarishe ribe nk'inkota, kandi isi igwanirize hamwe nawe abasazi. Muri Bibiliya abasazi basigura ko ari abacumuzi, ari abarozi. Izaya 11 umurongo wa 5 agira ati, ubutungane n'umukanda ku mafyigo yiwe, ukudahemuka nako n'umukanda ku mafyinga. Abo babura Yesu Kristo. Izaya 59 umurongo wa 17 agira ati, ubutungane yagambaye n'igikingirizo c'icuma, yambara ku mutwe inkofero y'urukiza, n'ivyambagwa vy'ukwihora yavyambaye n'ikanzu, yitwikiriza umwete nk'uwitwikira umutamana w'ibigwanisho vy'ukwemera. Twiyambike rero ubutungane. Hari ubutungane buvomerwe n'ukwemera, buvomerwe n'urukundo, buvomerwe n'ukwizigira. Ntitwibagire ikigwanisho c'ugusenga mu bihe vyose, aho turi hose, aho tugendera hose. Twame turiko turasenga. Gusenga no kuyaga n'Imana, no kuvugana n'Imana. Dusenge twambaza umutima w'Imana kugira ngo adukomeze, aduhe kunesha, aduhe gutsinda. Muri ibyo biganisho byose muze rero tubikoreshe turangamira Yesu, we ndongozi y'ukwemera kwacu. Nivyo uwugwayi aragira intege nke, ikije cose kiramutwara canke kikamuta hasi. Ibigeragezo, abakubwira ngo uje kubariza mu bapfumu, abakubwira ngo uje muri ibi na biriya, kwa kwemera ugasanga kuratakaye, ukagira intege nke. Ariko ntitwibagire ko Imana iduha ibigwanisho by'ukuri n'ukwizigira. Arico gituma nibaza ko uyu mukenyezi twumvise mu nkuru nziza yagize ukwizera naho yari yuzuye amarira. Yabonye Yesu aramurira, aramwereka ibibazo afise, ibibazo by'uko ari umupfakazi, ibibazo by'uko afise umwana umwe w'ikinege none apfuye. Yesu yamusubije umwizero. Uyu mupfakazi igihe ahuye na Yesu akamubona yarize, yagize icyizere mu mutima. Iyo ufise umwizero, iyo ubona kugira ngo utabagwe, amosozi akuzura amaso, ukarira. Iyo muje muri adoration, iyo muje gushengerera Yesu, muhora mumuririra, muhora mumwereka ibibazo mufise. Nato bari by'ubupfakazi, hari ibindi bibazo muba mufise. Turibuka kuvyereka Yesu, twibuke wa mukenyezi mu gitabo ca Samueli batubwira Ana, ukuntu yaje mu ngoro y'Imana akaririra Yesu, akaborogera Yesu, kuko Yesu niwe ukuririra, niwe ukuborogera, kuko niwe adutabara
niwe adusubiza amahoro, niwe aduha ituze. Mu bisanzwe ni nk'uko Yesu yaramubwiye ko umwana aza kuba muzima akumva aruzuye amosozi, ati mbega umwana wanje ndasubiye kumubona, aha ndasubira kumubona ari muzima. Ivyo abivugira ku mutima ariko ararira. Natwe arabaje dufise amarira kuko turwaye, kuko twamugaye canke twamugaje, tugwaje ingwara, mbere abaganga baburiye umuti. Basigaye bagira bati naho gusenga genda mu bisabisho, genda mu masengesho. Mbere bamwe basanga barazimiye bakaja baja mu masengesho atariyo aho kuza mu bisabisho. Hariho abaje baburi hejuru, ababuze bamwe twita ko bapfuye bagenda, abana bacu, abavyeyi bacu, abapfiriye mu kaboregwe, abapfiriye mu buhumbu butandukanye, abapfiriye mu ngeso mbi zitandukanye, abapfiriye mu macakubiri, abapfiriye mu karenganyo, abapfiriye mu kwica abandi, imitima y'abandi. Abo nibo tuzaniye Yesu kugira ngo abakize, ababwire ati ihorere, abwire ba nyina wabo, abwire ba se wabo, abwire abana babo bati niwihorere, turabakiza, ndabakiza. Twumve ko Yesu yamaze kutubona, tugire icyizere mu mutima. Yesu yamaze kubona amaborogo yanje, yamaze kubona amaborogo yawe, yamaze kumva icyo ushaka n'ibyo ubona. Agusaba ikintu kimwe gusa, gira ukwemera, gira ukwemera, gira ukwemera. Twamaze kumubona igihe twariko turamushengerera, twamaze kumubona igihe twaza kwitorora mu kuronka isakramenti ry'ikigongwe, igihe twaza gusubiza hamwe n'Imana na bene wacu. Yesu yabibonye, Yesu yakumvise. Numve kuba kwemera gusa, numve kugira ukwemera. Naho reka tuyagira ijambo ryiwe, aragusaba kugira ukwemera. Yesu niyirengagiza amarira yacu na buhoro buhoro, niyirengagiza amaborogo yacu. Aratuzi, aratubona, aradusubiza icyizere, atubwira ati ntutinye, ndi kumwe nawe, ihorere. Luka 8:52. Cagihe bamuzaniye umwana yaragwaye, mbere yari yapfuye, yababwiye ati arasinziriye, ntiyapfuye. Yaciye yegera aramukorako, aramukiza. Nkuko twavyumvise, yaciye yegera inderuzo arayikorako. Aha tumenye yuko gukora ku nderuzo ico gihe waba uhumanye, igihe ukoze ku mupfu waba uhumanye. Aha Yesu agize ikintu kitari kimenyerewe, kuko ntibyari byemeye gukora ku wapfuye, kuko kwari uguhumana, kwari uguhumana. Mu gitabo cy'iharura umurongo wa 19, ikigabane cya 19 barabitubwira. Ikigabane cya 19 umurongo wa 16 batubwira bati, uwo wese azokora kuwishwe n'inkota asanze mu gahinga, canke kuwapfuye ugwiwe, canke gukikankara c'umuntu, canke kumva, azoba ahumanye mu gihe cy'iminsi 7. Yesu nk'uko abivuga yaje kunoganza amategeko, yaje kandi no kuyakosora. Yesu wapfuye, abandi bamwita umukozi w'ukacuhumana, Yesu wewe amusubiza ubuzima. Yesu wewe aha amahoro abamubuze, bagasubira bakagira umunezero.
murumva Yesu yaje kudukiza mu mpande zose z'ubuzima bwacu. Abari bikoreye inderuzo bahagaze kuko babonye ibyo batari bazi ko bikorwa, kuko babonye ibyo bari barabujijwe. Hariho umuntu abikoze imbere yabo. Yesu imbere aciye agira ati ndabereka ko n'ibindi ndabishoboye. Aciye agira ati wa musore we, ndabigutegetse byuka, byuka, ndabigutegetse byuka. Kumwe yabibwira inabuko ya Yohani wa Simoni bamusabiye ngo amukize, hamwe yaragwaye inyonko, mbere ataja mu byo kubazimana. Kumwe yabigirira wa muntu yaragwaye intandara akamusubiza ubuzima. Tuvyisomera muri Matayo 9:25, Mariko 1:31 na 9:27. Wa musore yaciye aja mu byo kuvuga, yaciye aja mu byo kuvuga. Yesu acamushikiriza nyina wiwe. Turabibona uko umuhanuzi Eliya igihe yasubiza ubuzima umuhungu umupfakazi, akacamuhereza nyina wiwe agira ati nguyu umuhungu wawe ni muzima. Tugire Kristo. Haleluya, haleluya. Turashaka natwe ko dushikiriza ababyeyi bacu bagira bati nguyu umuhungu wawe, nguyu umukobwa wawe, nguyu mama wawe, nguyu papa wawe ni muzima. Turashaka kuba bazima abavukanye. Wabaye muzima muri we abayuzuye urukundo, abayuzuye ubukomezi bwa mutima mweranda, abayuzuye Yesu yamukijije. Turabibona kandi mu gitabo cya kabiri cy'Abami kigabane cya 36, Elize akiza umuhungu yaragwaye amashetani, akabwira nyina we ati tora umuhungu wawe, nguyu umuhungu wawe ni muzima. None rero bavukanye natwe turindire iryo Yesu atubwira, tumwereke ukwemera gusa, ukwemera gusa kungana n'agatiti ka sinapi. Araheza dukorera igitangaza mbere igihugu. Abaje nibo baheza bagatangaza nk'uko twavyumvise muri inkuru nziza. Igihugu caciye gitangaza agira kiti umuhanuzi mukuru yaserutse iwacu, Imana yaramukije igihugu cayo. Ese natwe Yesu yoturamutsa, Yesu yaserutse. Ese natwe yoturamutsa akadusubiza ubuzima. Zaburi 111:9 umwanditsi agira ati yararungikiye urukiza igihugu ciwe, yashinze isezerano ryiwe imyaka yose. Izina ryiwe ni geranda kandi rirateye akoba. Ese natwe tugenda twihaya kw'izina rya Yesu ryeranda. Ntituzosubire mu itanzira mbi, ntituzosubire kuzimira. Twame tumenya kandi tumenyere ko Yesu cyamuzanye ari kuramutsa igihugu ciwe, akagisubiza ubuzima, akagikura mu bintazi, akagikura mu bitamezeko, akadukiza ingwara. Na Luka 1:68 rwa rundo rwa Bikira Mariya agira ati umukama Imana Israeli nahezagirwe kuko yaramukije kandi akabohora igihugu ciwe. Nta kindi cyatuzanye atari uko umukama yotubohora, atari uko umukama yodusubiza ubuzima, yosubiza ubuzima abana bacu, abavyeyi bacu. Bajya bagenda barapfuye, bajya twaburiye hejuru, twaburiye mu bitaja ntibize. Yesu abasubiza ubuzima. Nico turindiriye kandi turagitahana. Ku bagwayi Yesu ntari kure, yaje kubaramutsa, yaje kuramutsa igihugu ciwe. Ari hafi yacu twebwe abizeye. Ingwara y'umubiri ntigukure ku rukundo rwiwe, urwanko ntirugukure ku rukundo rwiwe. Pawulo mweranda mu kigabane 8 yandikiye Abanomani
agira ati mbega n'igiti cyo gukura ku rukundo rw'Imana, mbega n'indwara n'urupfu n'uruhamo, nta na kimwe cyo gukura ku rukundo rw'Imana. None rero bavukanye, twambara ibigwanisho by'Imana, ukwemera no kwizera, ukuri n'ubutungane n'amahoro. Tugira ukwizera ko Yesu asubiza ubuzima abagwayi, mugira ukwizera, mugira icyizere, mwumvirize ibyo Yesu ababwira. Yabwiye uyu musore yari yapfuye, uwo mwana wa Nayini w'umupfakazi, yari yarigorewe ko ari umupfakazi, ati ndabikubwiye haguruka, ndabikubwiye haguruka, byuka. Abarambariye mu bicumuro, abajyanye mu bicumuro, abarambarariyeyo, abarambarariye mu kaboregwe, abarambarariye mu busambanyi, abarambarariye mu kugirira nabi abandi, mu kwipfuriza nabi abandi, mu kugira inama mbi abandi, dusabe Yesu abavyure. Agira ati ndabikubwiye, ndabikubwirije, haguruka, va muri ivyo bitamezeko, va muri ivyo bigusubiza inyuma, va muri ivyo byagutwaye, va muri abo badayimoni, va muri ayo mashetani. Turindire Yesu abitubwiye. Haguruka mu mutima, naho umubiri wowe urenze, umutima wakire urukiza, wuzure ukwizigira n'urukundo. Umubiri naho wowe urwaye, umutima ntukaremerwe, umutima ugira ingoga. Yesu araduhumuriza nkuko yahumurije umugore yari kararira, amubwira ati ihorere, niwihorere, niwihorere, umwana wawe arasubira kuba muzima. None nanje ndagire nti, mwebwe mwaje mugwaye, mwebwe mugwaje, mwebwe abaganga bahebuje, mwebwe birirwa barahenda muja muri ibi na biriya, muja kwirirwa murapfukemera abapfumu aho gupfukamira Imana. Yesu arababwiye ati yihorere, murasubira kuronka ubuzima, nimwihorere. Abagwayi ntituri twenyene, turafise abaduteruye ku nderuzo y'ukwemera, turafise abadushikiriza Yesu ku nderuzo y'ukwemera. Yesu imbere aheze ayikoreko. Hari abari benshi bariko baradusabira, hari ishengero ryinshi riko baradusabira, hari abemera bariko baradusabira, igihugu c'Imana kiriko kiradusabira. Mbere Yesu agira ati Imana yaje iwacu, yaje kuturamutsa, yaje kudukiriza abagwaye, yaje kutubohorera ababoshwe, yaje kudusubiriza ubuzima abacu. Nawe wokwibagira ibyo navuze byose, ibi ngira mvuge ntuvyibagire. Mbere nivyo cansozererako, ntiwibagire kwizera, ntiwibagire gusengera mu mutima, ntiwibagire kuri kumwe na Yesu, ntiwibagire kuri kurasengerwa, kuri kurasabirwa, ntiwibagire ko Yesu ari hafi yawe, mu marira yawe, mu maborogo yawe, muri bajya basufise Yesu muri kumwe, muri bajya bakwararaza Yesu muri kumwe, muri bajya bakuvuga kutariko Yesu muri kumwe. Ntibazi ibyo wavuganye nawe, wewe ugu muri connecte nawe, ugu muri connecte nawe, ube connecte na mutima mweranda, ube connecte n'abamarayika, ube connecte n'aberanda. Garuka kuriwe, akubwira ati haguruka, haguruka, byuka, haguruka, usubire ube muzima, kubera urukundo rwiwe, kubera urukundo rwayo. Twese turaba bazima, nitugira amahoro ya Kristo.